Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzogaruka kuri vyinshi bitandukanye cane cane ko ariko aravugwa mu gisata ca politike. Ndawe akazi rero murano makuru bivanye naho dukurikirana uherereye mwe muri mu ntara zigize ubumanuko, ubuseruko, uburaruko, uburengero, abari mu bisagara bitandukanye, abadukurikirana bari mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese nabakaze murano makuru. Bamwe bati ese tuvyite isanganya canke tuvyite ubutumwa yoba ahawe. Hakaba hari amakuru avuga ko hoba hari umugambi wo kugirira nabi Patrick Nkurunziza arongoye Sahwanya Frodebu. Ni mu gihe hari isanganya ritangaje ryashikiye Patrick Nkurunziza arongoye umugambwe Sahwanya Frodebu ku munsi wa gatatu w'indwi iheze. Ivyo sanganya ikaba ryarabaye igenekerezo ya 13 Munyonyo y'umwaka w'ibihumbi 2024. Iryo sanganya rikaba ryarabereye inyuma y'iminsi ibiri gusa Patrick Nkurunziza avuye Zanzibar mu gihugu ca Tanzania mu nama yamuhuje na bagenzi we harimwo Agatogwasa na Kefa Nibizi barongoye imigambwe Seneri ndetse na Kodebu. Mu gihe biboneka ko Patrick Nkurunziza ariko aragerageza ko bakurunani rukomeye rwoheganwa na CNDD-FDD mu mwaka w'ibihumbi 2025 mu matora yimirije y'abashinga amateka ndetse n'abakenguza amateka, umuntu asigara yibaza nimba ari isanganya risanzwe canke ari ubutumwa bwo kugabisha Patrick Nkurunziza. Benshi rero bakaba bavyita ubutumwa bwo kumugabisha mu gihe bivuga yuko mu bateje iryo sanganya umuntu yamugonze yari imbonera ko yari ifise Motorola, aho yo yaciye iva mu modoka ica irigira. Ico gihe ngiyo mbonera ko yaciye ifatwa n'igipolisi kinyaruka kuyitora gusa baca barayitwara, gusa abenshi ntibazi iyo vyahereye. Si ubwa mbere bibaye kandi ku muntu arongoye umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Twibutse ko kandi ko ibicapo vya Sahwanya Frodebu ku ngoro zitandukanye zo mugambwe mu ntara henshi hatandukanye mu gihugu navyo vyagiye birasibanganywa, bamwe bakavuga ko ivyo vyagiye birakorwa n'imbonera kure. Isanganya nk'iri kandi ryavuzwe muri Nzero y'umwaka w'ibihumbi 2024 rikozwe n'umushinga amateka Agatogwasa arongoye umugambwe Seneri. Imbere yuko Seneri bayironsa Nestor Girikushaka, ivyavuzwe ko vyagizwemo uruhara rukomeye cyane indongo zo mu mugambwe CNDD-FDD harimwo Reverend Ndikuriyo ndetse n'abandi bafise ijambo rikomeye cyane muri uyu mugambwe. Reka yo tugaruke ku vyiri sanganya. Inyuma yaho Agatogwasa agize isanganya rikomeye cyane nawe agonzwe muri Nzero umwaka w'ibihumbi 2024 ubwo aritavye amateraniro ndetse kandi akaba ari kumwe n'umuryango we bagiye gusenga, ndetse n'iryashikiye Patrick Nkurunziza arongoye Sahwanya Frodebu. Ese ibi vyose vyo ari ubutumwa bwo kumugabisha ngo ivyo arimo vyose abireke, ivyo kwiyuzana Agatogwasa ndetse n'abandi batandukanye ndetse no kugirana amanama atandukanye kandi akabera mu gihugu ca Tanzania. Reka vyose tuze tubigaruke ko tubice irya nino. Turaza kugaruka kuri vyinshi vyateye iri sanganya aho ryabereye ku bihe vya politike bitoroshe biriko birarangwa mu gihugu c'u Burundi, ndetse n'ingene Patrick Nkurunziza ariko agaragaza gufatanya abatavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ngo bazahangane n'umugambwe CNDD-FDD. Bamwe bati ese CNDD-FDD yadayishimiye na Ndikuriyo yoshobora kwehemera ihiganwa ry'ukuri. Vyinshi tugiye kugaruka ko ntuze gucikanwa fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo tucikanwe nadushikiriza usangize ano makuru bagenza bawe bivanye naho bari hose kugira ngo baje baraba mu babira bashikirwa nabiriko biravuga bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni Umuza TV rero ndabaye kaze muri ano makuru. Ni isanganya ridasanzwe. Isanganya ritangaje ryashikiye Patrick Nkurunziza arongoye umugambwe Sahwanya Frodebu ku munsi wa gatatu w'indwi iheze. Iryo sanganya rikaba ryarabaye inyuma y'iminsi ibiri gusa Patrick Nkurunziza avuye Zanzibar mu gihugu ca Tanzania mu nama yamuhuje na bagenzi we harimwo Agatogwasa ndetse na Kefa Nibizi barongoye imigambwe Seneri na Kodebu. Iri sanganya ryabereye kw'ishure Lelière i Bujumbura aho Patrick Nkurunziza yaragiye gutora abana biwe. Aho hari nk'isaha 7:10 mu gihe Patrick Nkurunziza yariko aratelefona umugenzi abona imodoka ije imutumbereye ituma umukono wayo ishika igonga imodoka yiwe. Bamwe mu babonye iryo sanganya batubwiye ko babonye umengo uwagonze imodoka ya Patrick yabikoze n'impaka. Umwe mu begereye Patrick Nkurunziza we akaba yatubwiye ko ako kanya Patrick yibajije ko
ubwiwe buheze. Aranasezera uwo bariko baravugana kuri telefone ati ukumva napfuye urabivuga ko nagonzwe n'impaka. Imana yarakinze uwo munsi Patrick Nkurunziza ntaco yabaye. Ibi rero benshi bakabisanisha nibe bitoroshe benshi matavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD bariko baracamwo muri iyi minsi. Iri sanganya rikaba ribaye mu gihe Burundi buriko burinjira mu gihe c'amatora. Umugambwe CNDD-FDD benshi bakavuga ko usa n'udakeneye guhiganwa n'umugambwe n'umwe ukomeye. Amatwi adusumira akavuga ko ivyigwa vyakozwe n'iperereza mu gihugu cose mu mwaka wa 2023 vyerekanye ko CNDD-FDD yemeye ihiganwa ry'ukuri itoshobora gutsinda amatora. Muri ivyo vyigwa abakozi b'iperereza basanze n'abanywanyi ba CNDD-FDD batari bake batoyitora kubera ubuzima butoroshe barimwo. Ikindi giherutse gutera ubwoba ubutegetsi n'ingene bwasanze abanyagihugu badashaka kwiyandikisha mu matora, mbere ubusanga abanywanyi ba CNDD-FDD ari bo nyene badakeneye kwiyandikisha, ariho hacategurwa iterabwoba n'ibihano bidasanzwe badashaka kwiyandikisha. Ni mu gihe umukeba akomeye cyane w'umugambwe CNDD-FDD ibona ko bahanganya ari seneri irongowe na Honorable Agathon Rwasa. Kuva mu ntango z'uno mwaka ubutegetsi bwarakoze ibishoboka vyose kugira ngo uwo mugambwe ntushobore kwitegurira amatora y'umwaka wa 2025. Babuza gushiraho inzego zawo hisunzwe itunganywa rishasha ry'intara mu Burundi. Ivyo vyarangiye umugambwe ubutegetsi buwatse Agathon Rwasa bushikiriza Nestor Girukishaka. Kugeza ubu ubutegetsi buguma bucunze inzira zose Agathon Rwasa yohava akoresha agashobora gushira umugambwe wiwe mu ihiganwa ry'amatora y'umwaka wa 2025. Muri izo nzira kandi harimo gucunga imigambwe yose yohava yemera gukorana urunani na seneri irongowe na Honorable Agathon Rwasa nk'uko bivugwa n'abakurikiranira hafi vya politike y'u Burundi. Icyatumye rero ngo Patrick Nkurunziza ashobora kuba yaragize iryo sanganya nuko wewe muri no minsi ariko arakora ibishoboka vyose kugira ngo afatanye abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ni mu gihe muri mukakaro umwaka uheze w'2023 umugambwe Sahwanya Frodebu urongwe na Patrick Nkurunziza nk'umukuru wawo mushasha. Patrick Nkurunziza ico gihe yarasubiriye Pierre Claver Nahimana yasa n'ubasize umugambwe wa Melchior Ndadaye mu kwa CNDD-FDD. Aho Patrick Nkurunziza yagarukanye ijwi ry'umugambwe ku bibazo bihanze igihugu maze afatanya na Leonce Ngendakumana yarasigaye ari wenyene yumvikana ku izina rya Frodebu. Kugenekerezo y'icenda Munyonyo uyu mwaka wa 2024 Patrick Nkurunziza na muganga Jean Minani barasinye itangazo i Nairobi muri Kenya, aho bemeje ko Sahwanya Frodebu na Frodebu nyakuri zisubije hamwe. Yabaye intambwe yerekana ko Patrick Nkurunziza yifuza gusubiza hamwe abiyonkoye kuri Sahwanya Frodebu. Mu ndwi yakurikiye rero Patrick Nkurunziza yavuzwe mu ihuriro ryabereye mu izinga rya Zanzibar mu gihugu ca Tanzania, aho mu bahuriyeyo harimwo umushingamateka Honorable Agathon Rwasa ndetse na Kefa Nibizarongoye Codebu. Uyu yahoze yitwa Frodebu nyakuri. Mu nyandiko zakwiragijwe ku mbuga ngurukana bumenyi haravuzwe ko hoba hariko harubakwa urunani rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu matora y'umwaka wa 2025. Abitavye iyo nama ntaco bavuze ku vyo baganiriye canke bashitseko. Benshi bakavuga ko bakibaza ko CNDD-FDD ndayishimiye ndi kuri iyo shobora kwemera ihiganwa ry'ukuri. Umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi witwa ko wagiye mu ishamba kugwanira demokarasi, witwa ko wagwanye kugira ugarukane iragi rya President Melchior Ndadaye igihe c'igipimo kitabesha kirageze. CNDD-FDD ndayishimiye ndi kuri yo ngese izokwemera ko umugambwe wa Melchior Ndadaye usubira kwiyubaka ukagira igihagararo watakaje kuva President Ndadaye agandaguwe. Mu mvugo yayo CNDD-FDD tuka President Buyoya. Ubwo none President Ndayishimiye azoshobora gutunganya amatora bamwo ihiganwa ry'ukuri nk'uko President Buyoya yabikoze mu mwaka w'1993. Mu yandi majambo CNDD-FDD yoshobora kwemera uwundi Ndadaye ko aboneka, haba mu gukora amategeko agenga amatora, haba mu gushiraho seni izohagararira amatora,
haba mu kugena abagize sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ari nayo ica urubanza rw'amatora. Byose ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwaravyikoranye ku rugero ruboneka ko idakeneye higanwa ry'ukuri, ko idakeneye abahagarikizi b'urukino bigenga. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 CNDD-FDD yarerekanye ubusuma bukomeye, iranka nuko haza inderetsi zigenga. Hari na raporo yasohotse yemeza ko Agathon Rwasa yoba yari yatsinze amatora. Utese noneho hari uwogira ikizigizigi ko yoreka kwiba amatora aza y'umwaka w'ibihumbi 2025. Amatora yo yibwa mu buryo bwinshi. Hari ukubuza abahiganwa kwitunganya mu idegemvyo, hari intonde z'abatora zitari zo, hari ukuburabuza imyamamazo y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, hari ukubuza ko habaho inderetsi nyazo z'amatora, hari ukubuza abamenyeshamakuru gukora neza akazi kabo ku munsi w'amatora, ndetse hari n'ubusuma ku munsi w'amatora, hari no gusohora ibiharuro bitari vyo, hakaba no gukoresha inzego z'amatora zitigenga koko. Ivyo byose rero ngo CNDD-FDD isanzwe bikoresha nk'uko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwayo babitangaza. Bamwe bati mu kurondera kubaka urunani rukomeye rwohiganwa na CNDD-FDD, Patrick Nkurunziza ariko afata inzira itoroshe ishobora kumutwara n'ubuzima. Ariko kandi umugabo abonekera ngo mu bihe bikomeye. Isanganya ryo mu ndwi iheze rishobora kuba ari isanganya risanzwe, nk'uko bushobora kuba ari ubutumwa bwo kugabisha Patrick Nkurunziza. Ico twokwizigira atakwihenda na gatoya nuko atamatoza y'ukuri azobaho kuri iryo sanganya. Bamwe bati nivyo uwo muntu yamugonze tubona yari imbonera kuri ifise Motorola, yaciye ava mu modoka aca arigira. Igipolisi caciye kinyaruka kwitora baca barayitwara, rero ntituzi iyo vyahereye. Benshi bakavuga ko bikigoranye cane kumenya ukuri kuri iri sanganya ryabaye kuri Patrick Nkurunziza. Nimwe kandi hari akandi gakuru keza kashitse ku barundi batandukanye nga mu gihugu c'Uburundi muri ino ndwi, aho Imene Sibomana yashitse umuryango. Ivyo bikaba bibaye nyuma y'umwaka n'amezi 10 apfunzwe ku karenganyo. Imene Sibomana yarekuwe arasubira mu muryango wiwe. Tubibutse ko Emeline Sibomana yari umunyamabanga wa Lycée Christ Rwako Mushasha Igitega. Mu nama yakoreshejwe n'umushikiranganje François Vyarimana kwigenekerezo ya 77 umwaka weze w'ibihumbi 2023 Igitega, Emeline Sibomana yari yamirije amabi akorerwa kuri Lycée Christ Rwa. Emeline yavuze ingene abanyeshuri b'abigeme biga kuri iryo shure bashorashuzwa n'umuyobozi w'ishure. Aha yavuga ko uyo muyobozi w'ishure yoba yarihaye ibara kugeza hashira imatera mu biro vyiwe, imatera yoba yakorerwa ko ubwo bubisha. Ico gihe umushikiranganje François Vyarimana nta na kimwe yakoze uyo munsi kijanye no gukingira abigeme biga kuri Lycée Christ Roi, nta no kwimvira kuja kuraba ko vy'ukuri iyo matera iri mu biro vy'umuyobozi w'ishure. Ivyakurikiye rero kwabaye uguhagarika Emeline Sibomana ngo yambitse bari umuyobozi. Nta cyakozwe kiboneka kijanye no gutohoza mu maguru masha ivyo Emeline yashize ahabona. Amasendika y'abigisha yarasemereye, amashiramwe na gateka k'abakenyezi yarasemereye, leta iguma yica amatwi. Emeline Sibomana rero yaramaze amezi 4 yarejejwe na Kurudape ya Gitega ariko aguma afunzwe. Turashimiye umuntu wese yasemere kugira ngo Emeline Sibomana arekurwe. Turashimiye kandi abacamanza ba Kurudape ya Gitega bari umutima amenyo bakeza impahazwa. Turakeje kandi Emeline Sibomana ku butwari yerekanye mu gihugu kidakunda imvuga kuri. Imana ibandanye kumurinda kandi muhumugisha no mu bizokurikira. Bakagira bati arateye isoni umushikiranganje François Vyarimana atacu yigera akora kijanye no gukingira abana b'abakobwa mu mashuri, ahubwo akaboneka mu ngendo yo gukingira abarezi bagoba izo barage, nk'uko bitangazwa na benshi mu bakurikirana hafi vya politike kandi bafise amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu. Ni mu gihe hariko haravugwa ko mu ntara ya Kayanza kandi hari umukozi w'ibanki nawe yabaraciriwe gupfunga imyaka 5 yagezwa gutuka umukuru w'igihugu n'umukenyezi wiwe. Uyu akaba ari Jacques Ntakirutimana yashengejwe na sentare nkuru y'intara ya Kayanza mu rubanza rw'ikibiraho rwabaye kuri wa kabiri w'indwi. Uyu mukozi w'ibanki BGF, Banque de Gestion et de Financement, yagezwa gusuzugura umuryango w'umukuru w'igihugu. Uwo yagezwa yaburanye ahakana ivyo yagirizwa vyose, ariko yemera ko yavuze nk'abandi bose ku ngorane rusangi igihugu kiriko kiracamwo. Ivyo rero akaba ari vyo arimwo arazira, nk'uko tuza kubigaruka ko murano mu makuru yacu ataha mu buryo burambuye.
Ivyo vyose kandi tukaza kuvuga ko uwo muburanyi we ntawe umufasha kuburana yari afise, ngo we bikaba bivugwa ko agifise amahirwe yo kunguruza ingingo y'umucamanza. Vyose turaza kubigaruka tubica irya nino. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafite kugira ngo tuzocekanwa n'adushikiriza sagiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo baje baraba mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi yoba ari mu gisata ca politike agateka kazina muntu imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. Numuza TV rero Imana ibahezagira mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora, amakuru yacu yoyo nakagaruka.